umugabo yakuze bamubwira ko il faut contrôler, umugore yakuze bamubwira ko il faut kwicisha bugufi, il faut kwemera, faut pas kuvuga. Alors il faut être contrôlé mu majambo make. Hello ko JP, nizere ko nanje ndakomeye, ni navyo ndabifuriza. Murazi nkuko nkunda kuvuga, Imana itanga kandi karyo ukagakoresha neza, hanyuma ukabona gutera imbere no kubana neza n'abandi. Rero hari ikiganiro nakoze mvuga ingene umugabo ashobora kuba ari mu narcissistic, vraiment hamwe akunda itegeko, akunda atibaza ko nawe ubaho kugira unezerwe, mugawe agashaka yuko ibintu bigenda uko yabishatse nuko yabipanze. Hari wavuze ati hari n'abagore bameze gutyo. Ego hari abagore bameze gutyo, mugabo kenshi usanga bakuze nabo ariko babibona bakabirepeta gutyo, cyangwa ugasanga n'abantu badashaka ko umugabo wabo amera nkuko ubundi yobatse, ugasanga bari trop contrôlante, hamwe udahema birengeye ubwenge. Telefone zana turabe wamyehe uvuye, ariko mu nyuma akakomerera neza, hamwe byanka no kubona n'ivyo ariko arakora. Alors mugabo benshi ifuko tubivuga n'abagabo, kuko ni ikintu kiri simple. Umugabo yakuze bamubwira ko il faut contrôler, umugore yakuze bamubwira ko il faut kwicisha bugufi, il faut kwemera, faut pas kuvuga. Alors il faut être contrôlé. Si rero umugore abicuritse, ça devient nawe abare muntu nawe nyene afise narcissisme idasanzwe. Hari waciye yandika ati rero ivyo bintu navyo umenya, kuko muri fiançailles ni wo mwanya wo kwinyegeza, ukobeshanya biragoye yuko ubimenya. Je ndavuga nti birakunda, hari ibintu muteza kuganira, hari ibintu twikawusha bishika bitanu, nibyo ngomba kubabwira. Iyo mwabyaze ibintu bigenda neza, iyo mutabiyaze naho ibintu bigenda nabi nyene nta kundi. Kenshi turakunda kwinyora famille y'umuntu, icyo ni cyambere. Famille y'umuntu kayonyora, ugasanga abantu bo mu muryango ntumenya ko bakundana, ntumenya ko bankana, cyangwa ugasanga ari ingorane iminsi yose mu muryango, yama yakubwiye ko hari ibibazo mu muryango, arashaka kubikubwira d'une façon très subtile, hanyuma ukavyigira ko uri umuhungu cyangwa umukobwa. No kuvuga yuko vibe iri mu muryango irerekana neza ko nawe yayibayemo, ko nawe ayifisemwo ubumenyi. Ndaza kubabwira icyanyuma, nico gituma nawe ashobora kubalansa les choses. Stay with me. Rero famille uko aho umuntu yakuriye c'est très important, aho umuntu yabaye c'est très important. Aho tuja ku cyakabiri, abagenzi ubatora suivant uko umugenzi wumva akomereye. Iyo uri umugenzi ukunda induru, ntibikugora kuba n'abagenzi nabo nyine gutera kw'induru. Iyo uri umugenzi atekanye, urondera umuntu atekanye kugira ushake ya mahoro we wifuza, kwa gukora ibintu uko wumva byumva neza mu mutekano. Rero ni kuraba umuntu abantu bagendana, abagenzi bagendana mukabiyaga d'une façon aussi subtile, atanduru zirimo, bintu birebire birimo, kugira ushobore kumenya abagenzi biwe, uca wiha picha y'uwo umuntu icarico ninge nameze. C'est très simple, kuko ngo barakubira ngo munyereka abo mugendana, nca ndakubwira uriwe. Nico kimenyereka famille yuvamo, naho yenda kubwira uriwe. Umva ça devient la même chose. Ikindi kintu tuganira kenshi, ce sont les finances, amafaranga. Wewe ubona gute amafaranga? No kuyarondera, umuntu agapotera kiruka, ntimubana umwanya munini, cyangwa ntimubonane, cyangwa nimuna telefone ikorera muri busy. Est-ce que umuntu nawe avuga ati amahera turayarondera kugira tubeho, il faut que tu travailles na wewe tuzane tubonane tuyanezerwe? Mbwari ukubwira ati amahera tuyaronse no kuyugarana hantu. Wewe ufise imigenderanire imeze gute n'amafaranga? Amafaranga n'ubuzima bw'umuryango birajana, ubibona gute? Kenshi turabubwiza bw'umuhungu, umukobwa, ingene gusa muri la
muraryohewe nta kibazo byose bimeze neza. Me uwo muntu w'umukobwa yoba akunda amafaranga ku buryo yokuguza amafaranga, ku buryo adahari yoca asohoka inzu akaja kuyarondera muri bwa buryo muzi? Ese ko umugabo arakunda amafaranga tellement que akwibagira akagenda mu bintu byose, we ntubeho n'abana agata mu nzu? Ese ko umugabo nta mahera yiyumvira ku buryo umenya n'ikigugu kiri ngaho kibaho ku munsi? Ivyo byose ifoko wa mugore wa mugabo ubimenya, ariko ni gake tubiyaga. Ese atavya problem. Reka tugende ku kindi abantu bakunda guharira ko kandi gikomeye, ni religion. Murabona abantu bamwe n'abakizwa, abandi b'amizuruma, abandi ntibemera, cyangwa abandi bakemera mugabo bakavuga ati jewe ndemera ko Imana ibaho kwimfasha mugabo je peux pas m'identifier dans telle ou telle religion. Ivyo bibaho kandi bitera ibibazo. Ifo kuronka umuntu muri kuri linye imwe cyangwa yemera kuja kuri linye yawe cyangwa ntumbaze. Mugabo biragoye yuko umuntu aba afite ibyiyumviro bijanye na religion wo ofisi yindi. Abana bakizwe bakunda kuvuga ngo nta kugenda no utaramukizwa. Si byiza kuko harimo segregation, harimo n'amacakubiri arengeje n'ugwango sometimes arengeje. Mugabo iyo umuntu kuko religion ni itanga ivyiyumviro, la Bible ibitabo byeranda nibyo byerekana inzira twese dufata kenshi, cyangwa principe z'umuntu nazo simbi, ariko uzurabe religion y'umuntu est-ce que murayumvikana ko? Est-ce que ça te plaît? Si c'est OK, vas-y. Ngikirere cyanyuma nashaka kubabarira. Mambabarira. Icyanyuma nashaka kuvuga nama principe fondamental y'umuntu, kuko ivyo byose ashobora kuba yaronse famille mugora cyane imeze nabi, wakadesida yuko atazobikora gutyo. Umva ni fondation yiwe, ni fondama yiwe. Ivyo yabonye byose akora le contraire, cyangwa akavuga ati reka ibintu je sinabishimye sinzobikora uko. Iyo afite abagenzi b'abasazi banyura umogi, ashobora kutanyura umogi, ashobora kubavuga ati James abagenzi b'abasazi ariko vraiment nta problème banteye, tubana neza ndamenye, simba influençable facilement. Uwo muntu ubimenyera mu mafondation yiwe, mu byimviro byiwe by'indani. Les finances avuga ati ndayarondera, ndayaronse, nzoyazana, tuyaharure, tukora ibishoboka byose, ugasanga byose birimo clarté, arayazana, dépenses zirazwi mu nzu, byose birazwi. Mugabo yari umuntu akunyegeza byose, aho naho ni ingorane. Bishobora kubaho mugabo biratera ingorane tu. Kubyerekeye faith, arashobora kugira ati jewe faith yanje niyi ndavyumva uko, mugabo naho woba ndi umukatolika ukaba umukizwa nta kibazo cyo twobana. Usanga principe ziwe zibalance aho hantu. Alors ce sont des principes abafise ziri très fondamentales kuri we kandi ziri specifique ku muntu wese, bivanye n'ibyaciyemwo, ibikomera afise, ibintu byinshi, mugakadesida kugira amalinye yiwe azogenderako. Ibyo rero iyo bishitse mukabiyagara mukiri muri fiançailles, mukavyumvikana ko ari bitanu, nukuvuga ko hariho amachance menshi yuko muzobana neza. Rero niho mvuga nti il faut kuyaga ibyo bintu, ifamiye, abagenzi, amafaranga, religion, hama n'ingene umuntu yafashe ibyo bintu byose n'ibikomere byose afise, akagira ces principes fondamentaux abako. Mutabikoze gutyo ibyo bintu byose uzobibona mu muryango, usanga utwaye umugore akufata hamwe wumva utize impema, cyangwa umugabo akufyonda ebana no mu mutima ukabyumvirayo. Rero yaga ibyo bintu mwabana mukiri bato, ejo muzima bane neza. Salut, Coach JP, nabutaha. Merci.